Igihugu cy'u Burundi cyararose ingabire y'incanco za korona zirenga ibihumbi 151 zo mu bwoko bwa Jansenn. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza roho nyanganda sida bukaba bwakiriye ingabire kuri uyu wa gatandatu Kigarama uyu mwaka. Iyi ngabire ibifise agaciro k'imiliyoni 60 z'amadolari y'abanyamerika, ikaba yatanzwe ni banki y'isi yose ibicishije mu shirahamwe ry'ibihugu bigize umuryango wa Afrika. Dr. Sylvinze Imana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida amenyesha ko abipfuza kwicancisha incanco zihari, ariko akibutsa bene gihugu kubandanya bakurikiza amategeko yo kwikingira kiza korona aho bari hose. Ego duhejeje kwakira izi ncanco zo mu bwoko bwa Jansenn, zikaba zishikirijwe na Banki Mondiale. Tuboneho gushimira la Banki Mondiale hamwe n'abandi bose basanze bariko bafasha Uburundi mu kurwanya ikiza ca corona virus. Abarundi rero twababwira ko izo ncanco ziriho kubavyifuza, ariko twomenyesha yuko urucanco nyamukuru batokwibagira yuko ari kubandanya bakurikiza impanuro bahabwa n'abajejwe amagara y'abantu mu gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza hamwe n'isabuni, mu kwirinda kuramukanya bakwana mu ntoki canke bagwana mu nda, kwambara udufukamunwa ahantu hakoraniye abantu benshi no muri ziriya modoka zunguruza abantu n'ibindi. Murakoze.